tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Ndanezerewe gusura guhagarara muri kino kibanza. Nahagaritswe no kuvuga amajambo yanje, ariko ngira ubuntu bwo gucika akanwa k'Imana igiye gucishirizamo kugira ngo ivugane namwe. Ndahaye icubahiro Imana umurimi wanje, iyo yabonye ko turabukwizerwa ikatugira abasuku, yarakoze kuduha tumenyana. Ahantu henshi mpora mpagara nkavuga nti iyo ntaza kuba naramenye Imana sinari kuba ndahagaze. Nibaza yuko n'abicaye mugiye kumviriza ivy'Imana igiye kuducishirizamwo, iyo ataza kuba Imana sinibaza ko nari imbere kuhagarara imbere yanyu. Murubashwe cyane gose, muri abanyavyubahiro badasanzwe, ariko Imana yagize ubwo buntu kugira ngo muri umwanya mutoya tugice dusangiye mu ijambo ry'Imana. Ndashima Imana cyane kubw'umumarayika w'ishengero Pastor Edmond Nkengurutse hamwe na madamu wiwe. Ko mwatugira icizere mukatwemerera kugira ngo dushobore guhagarara hano hantu. Nimba ari ahantu nagiye mbona hatamenyerwa ni ku gicaniro. Haleluya. Rimwe nigeze kubwira abo ndiko ndategura mu bijanye igikorwa c'Imana, ndababwira nti iyo umuntu agiye gukora Imana hari ubwoba agira. Corambaza ikibazo ngo none na wewe, je ndamaze imyaka irenga 20 ko ntanga gukora Imana, ndi umwana muto, mfise imyaka 17 niyo nubatse icengero rya mbere mu Kabezi. Urumva kameme ndamaze guhagarara atari hake, si vyinshi cyane mugabo kandi sinabiki. Mugabo baca barambaza ngo none biragushika nawe ukagira ubwoba. Ni nta munsi n'umwe ntagira ubwoba, n'uyu mwanya buranyisha. Haleluya. Birivuga ngo cuzuye isi yose, ngo inyonga ziwe ziranyuragirana mu isi yose. Birikira mu dekrivuga ngo mu mazuru yiwe hapfumbuka umwotsi kurya kw'amavorga. Si umuntu asanzwe. Muri bimwe byagiye bimfasha gufata iby'Imana n'ubuseruye bwinshi, nuko hari ama experience nagiye ndagira, kandi naryo sengesho uyu munsi naco naje nsavye Imana. Burya gusenga twosenga, mugabo gusenga kugira ikimaze ubuzima bw'iwawe no gusenga kukuzana guhura n'Imana. Wow. Urazi Imana yashobora kugendagenda hano hantu, mugabo ugasanga ari abantu batigeze bayibona. Iyo tuvuga n'ikanguro, nta kanguro ryabaye. Umunsi ndaza gusigura icarico ikanguro, nongereza kuvyina ntavuze ku munsi w'ejo. Ariko ubundi ahantu hose habaye ikanguro, n'ahantu ubuzima bw'umuntu bwahuye n'Imana. Aho niho hava kwihana, atari kwihana kuruheyiheyi, kuko hari abantu benshi bafise Imana mu mateori menshi babwiwe. Ngabo abantu baba bahovivaliste n'abantu Imana bababwiye bagera ahantu bakayibona. Igihe kimwe nemeje amasengesho imisi 21, niga muri secondaire nari ndongoye groupe biblique, hanyuma nanywa amazi gusa. Abana mu ishengero nababonye, mwakoze kuza, nabonye abatari bakeya, singiye kubagurutsa, ariko nababonye. Iyi ntayi barayizi. Nta kindi nariko ndabwira Imana. Nanumva nkeneye kumenya icatumye abagabo b'Imana
banyiganyije isi. Impamvu yatumye baba abagabo b'Imana, impamvu yatumye bakorera Imana umutima w'ubushizi bw'amanga, ingene mu persecution ateye ubwoba bakomeje gushinga intahe. Nico nari nkeneye gutahura umutima bari bafise. Ayo masengesho nta kindi nari kundakorera, nari nkeneye kumenya icyatumye Benihini aba Benihini. Kuko murazi Benihini ni Benihini mu gihe ciwiwe, ni Benihini muri Amerika, mugabo muri kino gihugu ateza guhaguruka abameze nka Benihini b'abarundi bo kunyiganyiza Burundi. Sirikora umuntu areka yumva muri kino kibanza. Benihini twoshobora kugira ubuntu tukamutumira, ico yokora yoshobora kudufasha, mugabo uzoshobora kujuwa hori dasanzwe mu bijanye n'ikanguro muri kino gihugu. Sundi muntu atari umurundi. Ico gihe ndiko ndasenga, mwami Imana ambwira ikintu kimuraza ashaka kumara umwanya muniniya. Wibaza ngo Imana izokubwira ibintu byinshi. Hari gihe nivyo nakunze kugendererwa nkigishwa mu myaka ya mbere gukorera Imana, nari cyane muri prophetique. Ivyo mbona uyu munsi wa Prophet Patrick bakora uyu munsi je nabikoze ico gihe. Ariko mu Imana irambwira you have to shift. Cyanda shiftinga. Ico gihe haraza umareka mu ijoro ryose. Jewe no kubwira utu umuntu n'umuvugishwa gusa umuvugishwa. Na ryohewe kubona mwene data Mersine uyu turi kumwe kuva kera, n'umwigishwa wanje wa mbere. Arabizi ndabigisha kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Ico gihe sinzovyibagira, nari ngiye ku ishuri mpura n'umukecuru. Turakwaza dukrajije, ako kanya mbona amaso yiwe arahindukiye, acavuza induru ngo turahiye, acagwa hasi. Candataruka candabandanya ngiye, mwemera arambwira ngo muhujije amaso arasha. Ati kuko mu maso yiwe uri nkurube yagumuriro. Okay, basi ndabandanya. Ku munsi mpeza ayo masengesho, senga isengesho ritoya, ndabaza Imana, hariho verse natahura. Iyo bari kuravuga ngo uteye ubwoba mu ikoraniro ry'abera, bisobanuye iki? Woshobora kunyereka kudemontra gute uteye ubwoba mu ikoraniro ry'abera? Kuko urumva hari amaverse dusoma, jewe nagize ama experience menshi. Iyo ndayiretse itabasarisha. Haleluya. Ndabaza uteye ubwoba gute? Nkigiheza gusenga iryo sengesho, ca numva igitanda nicayeko gitanguye kunyiganyiga, haca abanyamugigima mu cumba narindimo. Akabati kari imbere y'uwanje k'impuzu kaza kugomba kungwako, ntangura kumva imisenyi iriko irakoroka. Nanaba n'ahantu isima itari ahantu hose birarane, numva imisenyi inkoragurikiyeko. Ako kanya nk'ikikundiyumvira ibintu bibaye, ca numva ugutontoma kw'intare mu cumba. Sino babwira ukungene nirutse ico cumba ntacu nagarutsemo, mugabo ca numva mu Imana arambwiye ngo uburamenye ingene nteye ubwoba mu ikoraniro ry'abera. Ejo twarasomeye hamwe amajambo y'Imana Paul yanditse, iyo turiko turakorera Imana, tuyikora Imana ubwa mbere na mbere duciye bugufi, kuko si ivy'iwacu. Hari abantu bageze ahantu ivy'Imana batije baca barabirangura babigira gwabo. Abo ntibashobora kuba abahovivaliste muri kino gihe. Ariko nuko twamana no conscience yuko ico dufise cose nikiki dufise tutahawe. Ingabire no bafise, nimba ari kuvuga nka konvenga, nimba ari amavuta y'Imana bariko arakorera abantu, nimba Imana yoha icubahiro ijambo risohotse mu kanwa kiwa, ico ni kibitsanyo. That's not mine. Ivyo si ivy'iwanje, ni ivy'Imana intijije. Kuko inyuma yaho shobora kuba umuntu asanzwe nka wewe. Siriko muriko muranyumva. Ariko nagomba ndababwire yuko gukorera Imana ni guca bugufi no guhinda agashitsi. Twongere Paul avuga ngo nkorera Imana nciye bugufi ndira, andi avuga ngo mpinda agashitsi. Mose umunsi ahura n'Imana birivuga ngo yinginga kudasubira kubwirwa irindi jambo rindi. Hari igihe tuba twumva Imana yoba umuonkre wacu, yoba umutonto wacu, umuvyara wacu, kurya umuntu wese ngo jewe ngo Imana ngiyo shavuye ngo ndayibwira ngo Mana urabona rero nuze tubivugane. Vyakweri
ngo ibisinda bitahura ngo kuki wavyemeye, kuki yavyemeye. Icyatumye yemera ko Daniyeli aterwa mu gobo gw'intambwe, Meshaki, Abedenego na Shadraka bagaterwa mu itanura ry'umuriro, Imana yari kirabiraba. Tuva amen, imeze neza. Nta kanguro rishoboka icubahiro kiremereye c'Imana kitariko kiratahurwa mu bera, yuko uwo twakurikiye nivyo yuzuye urukundo, mugabo kandi bivuga ngo n'umucamanza agororotse. Siriko muriko muranyumva? Uwatwigishije mu gatondo yatubwiye ngo Yesu yarasenze, Imana ntiyigeze ibuja n'urutoke, kubera ko hari igihe Imana tuyisenga yicaye mu ntebe y'umucamanza. Ico gihe munyumvirize neza, ico gihe si papa w'urukundo aza gutabara umwana, ariko n'umucamanza araba ko ibirego biriko biraza imbere yiwiwe bifise ifatiro. Haleluya, haleluya. Uyu munsi ngoma ndababwire ibijyanye na definition y'ikanguro. Mugabo si kubivuga gusa, turakeneye ikanguro. Ikanguro munyumvirize neza, hari amakanguro yabaye. Hari ikanguro ryabaye ku buryo niryo bakonsidera nk'ikanguro ryabaye ikanguro rikomeye. Ni ikanguro ryanatumye haba ibijanye kijya kintu c'ivangura ry'urukoba vyari biri muri Amerika. Ikanguro n'iryo ryabishize ku iherezo. Hari n'umuperezida wa Etats-Unis, ibi dusoma ku madolari ngo ni God we trust, biga vyabaye mu gihe c'ikanguro. Aho iryo kanguro bari konsidera nk'irya mbere, no seulement gusa ko ritatushije abera, mugabo ryagiye no muri monde séculier, abantu bakahinduka, abantu bakuzura Imana. Uyu munsi tagiye kwabwira ikanguro. Ejo nabwiye ni ikanguro ni igihe Yesu dukwega umutima wiwe akaza mu gisagara turimo. Uyu munsi ngiye kwabwira ikanguro aho Imana yisuka, icika nka liquide, uruzi rutemba, ikisuka mu mitima y'abantu bayo. Uyu munsi nico ngiye kubasangiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Aya niyo majambo uyu munsi hanyuma Imana yisutse. Ejo narizi ko tugira mugabo twace tuja mu bindi, wewe Imana yaduteguriye. Mugabo wewe waje muri kiro kibanza, listen, wibagira amasaha. Binyibukije naravye isaha umwanya ntanguye kuvuga, cyane buka umunsi nagiye kuvuga ubutumwa bwiza hari muri 2008 mu Kanyosha mu shengero ryitwa Shamu. Ico gihe iryo shengero ngiye sinzovyibagira, ngeze 10h30 isaha irahagarara. Mugabo telma Imana ari kane kugirira neza umwana yari muri ico kibanza, aho mu shengero ndongoye baraziyo ntaye. Hari umwana yitwa Joye. Uwo mwana ntibazi ikintu nakimwe cyari cyabaye kuri we, ariko Joye yabayeho akama amaraso, batazi ikintu kiri kugira tuma akama amaraso. Joye aronda agwara indwara nk'iz'abantu babatama n'abatamakazi. Joye mama we mutwaye kwa muganga yakora muri Nations Unies, muganga caramubwira ngo umwana wawe nta gihe gisigaye akiriho. Joye arafise imyaka 14 ico gihe. Nuko ngenda muri iryo shengero, ngiye muri iryo shengero, mu nyuma turiko turasenga, Imana inyereka Joye iramunzana. Ndavuga ni hari umumama afise umwana, ndavuga uko umwana ameze. Ati umwana asigaye ku magufa kandi uwo mwana yaje, ni mumunzane kuko uyu munsi Imana igomba imusubiza ubuzima. Iyo turiko turavuga ikanguro ni gihe Imana izigasubiza ubuzima abariko barabutakaza. Ndakunda mu bihe by'ikanguro ko numva amen y'abana b'Imana. Joye acaraza, Joye bamukuye ishati, Joye yarafise amagufa, umubiri w'ubusigaye ubonerana, ari akantu mengo nagakankara karaho. Mbajije mama we wacarambwira ngo nashatse no kumutwara kumuvuza mu mahanga, ariko muganga yambwiye ati ayo mafaranga reka kuyonona, genda yateguremwo antehema yiwe, ngo ni mhema afise ntizomushika niyo yoba agiye. Umwana ndamwitegereje mbamwemera arambwiye ngo ambura iyo koti wambaye uyimwambike, kuko ari cyo ngomba ngore uyu munsi kuri we. Nikimwambika iyo koti ntangwe kumusengera, Joye acha yuzura muhemu yera. Reka mbwe Joye acha yuzura Imana. Joye amaso yiwe atangura kubona, atatangura guhamagara mama atavyara bari mu ikoraniro, igikorane kice kirahindukiza intumbero. Abantu bari muri ico kibanza bararengegwa, abantu baragenderwa mu buryo budasanzwe. Nagiye Isaya subiye kubandanya duhejeje igikorane.
joye inyuma y'imisigaye. Imana mwenda mubwire ko joye inyuma y'imisi 3 nta ngwara n'imizo bikiri mu mubiri wiwe. Inyuma y'imisi 3 kurya Yesu azuze kumusugira 3 joye zoba yabaye totalement guéri, atakintu na kimwe kigisigaye muri we. Igihe kimusubira mu kanyosha, mama wiwe arambwira atari umuntu ushaka kuramutsa, turagenda hama ndamuramutsa, sinamenye ko ndamukije joye, kuko joye yarasigaye afise ipfufu, joye yarafise akaburujwa, joye yarasigaye ari umuhobeze. Acarambaza ati none kutamuramukije neza, kandi ngo mabwire ikintu kimwe, ico gihe sinari apotre, ico gihe nta na titre nari mfise. Hari gihe naza gukorera ahantu Imana bakambaza no tuza kuvuga titre yihe, nkavuga ati muravuga ko ndi umwana w'Imana. Toya basi reka ndagutize ubuvuga butunga cyabanyita evangeliste. Ashatse kwabwira ko mu gihe cy'ikanguro Mpwemu Yera ntakoresha abantu bafise amatitre. Amatitre ntacavuze uwahagurukiza intumwa ikomeye yanyiganyije isezerano rishasha, nta titre yari afise, ariko biritubwira ngo yari umwigishwa wa Yesu yitwa Ananiya. Mpwemu Yera araza aramubwira ngo hari umuntu ngomba ndakuzanire umutoza ibintu byose bikenewe, kuko uwo ni igikoresho nitoranirije. Mbwira umuntu rero ndi uti ugiye kuba igikoresho Imana yitoranirije muri kino gihe. Mwikanguro ntituguma turabantu, mwikanguro ducika des instruments, ducika ibikoresho. Rumva mbene message neza muri kiyo kibanza. Ivyakozwe n'umwa 9:15 uyo muntu ni ikintu nitoranirije. Si umuntu gusa agiye gucika igikoresho, agiye gucika igikoresho, ntagiye gucika gusa umuntu, ariko nuwongiye kwitiza kugira ijwi mu ryumva. Hari igikoresho cyitwa microphone. Harabana Imana igiye kwitoraniriza muri kino kibanza nk'ibikoresho. Haleluya, haleluya. Mpwemu Yera yarazi protokole y'Impwemu ku buryo n'ivyo Mpwemu Yera tamubwiye, ariko yamenye ko bikenewe. Wize ugasoma neza kungene Imana yabwiye Ananiya icyaza gukorera Sawuli. Yamubwiye ngo araza kuza yahumye, umurambike kwibiganza ahumuke. Mbwa birimbwira ngo sivyo yakoze. Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambika kwibiganza, iki yari yakibwiwe. Mugari detail indi batubwira ngaha, arambwira ati Sawuli mwene data, umwami arantumye, niwe Yesu yakuberekeye mu nzira wazananye ngo humuke. Iki ni cyambere. Ica kabiri wuzuzwe Mpwemu Yera, uhumuke. Icyo ni cyambere, wuzuze Mpwemu Yera. Aya niyo manuze abiri ngiye gufatirako. Mwikanguro birasaba kuhumuka, mwikanguro birasaba ko wuzura Mpwemu Yera. Guhumuka bariko baravuga ngaha ni kwihana. Uyu munsi ndavuga kwihana. Abantu benshi basiko gusa kwihana no kwatura ivyaha, mugabo kwihana ni gihindura uburyo ubona ibintu, kuko ivyo ubona nivyo uzobona. Umengo ni filosofi goresheje. Hari ukubona mu buryo bwa perception, mu buryo bwa visualisation. Siko muri ko muranyumva. Mugaro no kubona iyo uvuze ngo nabonye akazi, samaso yakabonye, ahubwo mani majambo ukarimwo uri kuragakora. Siko vise abantu bari ko mico ndavuga. Hari kubona mu buryo bw'igicapo ushigwa imbere, hari kubona mu buryo bwuko ico gicapo cyambara umubiri kigacika ubuzima ugenderamwo ubaho. Aho Yesu vuga atari imigani, mabwire icyatumye ishengero rya mbere rikomera bagendera mu ikanguro. Yesu bavuga abantu baramubona, ntibavuga Yesu muri teori gusa, ariko barabona icari karakora, barabona ubushobozi agendamwo, barabona ibitangaza agenda rikarakora. Ntibamuvuga gusa, ariko birivuga ngo umwami yakorana nabo agashingishiriza intahe, ibimenyetso n'ibitangaza zariherekeza. Mwikanguro lisetudise, mwikanguro ntituvuga Yesu akiza, mwikanguro abantu bashinga intahe bavuga ingene Yesu yabakijije. Mwikanguro nituririmba, no, mwikanguro turonga intahe z'abantu bakiri ibitangaza biciye mu guhimbaza kwacu, kuko Imana yamanutse, Imana yagendagenze, Imana yagaragaje ubushobozi bwa Mpwemu biciye matazirano, abantu bakabona Imana. Mbabwira igituma abantu benshi batari ko barakizwa, rikwera ko turababwira cyane Imana, mugabo ntituyibereka. Mu gihe cy'ikanguro ntituyivuga cyane, turayigaragaza cyane, turayihisura cyane, turayibereka. Ruva mbene mbese muri cyo kibanza. Igihe kimwe ninjira mu nzu y'umugabo w'umuintellectuel adasanzwe yakora muri Sokabu. Ico gihe yari afise umwana afise imyaka 11, kana sinzo kibagira ka Didi. Babaye ahantu mu Ngagara hafi y'umusigiti.
rero ako kana kahandurira imyuka mibi misozi uko amajoro yakabayeho impwemu mbi z'amaziza zikagasambanya umwana akama yuzuye inda ku buryo n'umwana atangura guhindura demarche yatambuka nk'umuntu mengo aramugaye. Ngenda kuvuga ubutumwa bwiza muri nesesi kuko nababwiye mu gihe cy'ikanguro Yesu tumujana ahantu hose. Mbwira umuntu ati Yesu tumutwara ahantu hose. Ntibabwiza kumumvira mu ishengero. Vyonge Yesu ntiyavuze ngo mugende mubarindire mu ishengero, ariko avuze ngo twebwe tugende. Ni mugende muhindura amahanga yose kuba abigisha. Mbwira umuntu ati genda, vahuri, genda, shikaho bari numva amen imeze neza. Haleluya. Kurya bakora marketing moderne y'umunsi niko Yesu tubwirizwa kumuvuga, niko Yesu tubwirizwa kumupresha, niko Yesu tubwiza kumwereka abantu. Mama uwo mwana ambwira ikibazo cyo ndabona uwo mwana ifoko ndamubona cyangwa namuhiri wabo mu Kibenga ngiye umwana nkimubona Imana imbwira ikibazo umwana afise. Ndabwira mama we n'ingoma ndamusengera ibi bizohera n'ubugira ubwo ati bamba ariko ramuvoma amazi mugabo ntibatahuri gituma ayo mazi agumagaruka. Umwana hambwe kumusengera atangura kunyogomba nk'inzoka. Inyuma yaho umwana atangura kugira ama movement nk'umuntu nyene ariko arakora uravyumva nyene acte sexuel. Mama we warifata kuti ibi navyo nibikati ntugira ubwo uwo munsi deliverance ni yahera. Ndambwa ntinzogaruka mugabo aca bibwira papa uwo mwana. Papa uwo mwana tarasara kwivyo bintu muri ko muranyucira umwana nibiki kwivyo bintu bababesha babakorofye nibiki. Mu gihe cy'ikanguro nigihe abantu tubereka yuko Yesu so wadukorofye mu buryo bubi ariko ni Yesu yadukorofye mu buryo bwiza. Erega nivyo ntibabesha baradukorofye aradukoropa agasohora imyanda yose agasohora ivyakozwe vyose muri kahise agasohora ikintu cyose cyo gutuma udashobora kuba umugabo n'umugore w'Imana shitse. Arambya muri buso kumbeshera umwana n'unyononera umwana ati basi papa Didi twemerere umukozi w'Imana azoze basi uzobibona kuko naraheza kumusengera. Umama sarane telefone arambya terega ga Kevin ndakwinginze uzoze wasenze Imana ntizotumara amazi azovyibonere. Isa nguzoze wasenze ngo hagaragare manifestation. Sarambya nisingere kuri narasenga ngo hagaragare manifestation kuko jengereye gutabagwa ku mwana. Urabizi mu gihe cy'ikanguro ntidukeneye iby'abantu bavuga nayo babwiye ku munsi w'ejo, ntidukeneye amabwire y'abantu, dukeneye ko abantu batabagwa twuzura urukundo rw'Imana. Birivuga ngo urukundo rwa Muhemera rwasutswe mu mitima yacu hamwe na Muhemera twahawe. Abaroma 5:5. Ubwo rukundo ruba rumuri twebwe n'urukundo ruri sacrificiel, n'urukundo rudashobora kwemera yuko uryama amasaha usanzwe uryama, urya amasaha usanzwe urya, witwara usanzwe witwara, uba mu mahopisi yagusanzwe ubamwo. N'igihe Muhemera Imana azaga perturba programme ziwawe, azaga perturba protocol ziwawe, amasaha warumenyereye kuryama wayagera wemera ko tifshuka. Hari umuntu ushaka kusengera ikintu warugeye gukora ati hagarika, hari ikintu ushaka gukora. N'igihe tutwagwa tufatwa mpiri tukajanwa aho Muhemera Imana agomba, apana aho twebwe tugomba. Ngiye wa mpapa sanga yasavye konje aze kwa assist spectacle. Listen to this. Revival this spectacle. Ngira umuntu this spectacle. Nabonye abavuga butumwa pastor baheza kuvuga ubutumwa gacapasa abantu ngo wayibonye gute ngo nabiryoheje. Ngo nabiryoheje. Narababwiye abasigaye bavuga ngo Mose ngo yumvise nabi. Ngo Imana yavuze ngo Canada, ngo nabo baca bumva ngo Kanani. Hallelujah. Sibijanye n'ivyo ariko nibijanye n'ubuzima bw'abantu, nibijanye n'abantu babwiza gutabagwa. Sindi kuba abantu bakiri kumwe nari ngumva amen imeze neza muri kino kibanza. Tumeze nk'umugore ari kubise, tumeze nk'umugore ari kuri table agiye kuvyara. Sibijanye n'ivyo wiwe, nibijanye n'ubuzima agiye kuzana hano muri nosi. Iyo turiko turavuga ikanguro hituvyara munyumvirize neza abakizwa gusa, ariko tuvyara bigishwa ba Yesu, tuvyara ingabo, abasirikare, tuvyara abana basura guhagara mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, bagashingira intahe Kristo, bacukwa, bakubicwa, bitwa amazina, bahamwa, baca mu bimeze gute ariko bakaguma bashikamye. Benshi mwakijijwe kubera mwari ko murumva amasezerano ngo Yesu ngo amara imibabaro. Mwikanguro si Yesu amara imibabaro, ni Yesu ayongereza.
mperuka kubona Yesu amara imibabaro kera ndabikumbuye. Niyo mpejeje kimwe atazana ikindi. Ariko umunsi umwe yarambwiye ngo uko niko ninvestisa mu bana banje. Ubushobozi ntibuva handi. Ubushobozi buva mwihamwa. Ubushobozi buva mu kudatahurwa. Igihe nyene uri muri comfort, igihe nyene uri kurazugerezwa impande zose, usekwa impande zose. Aho ni Imana ihingura ubushobozi. Hari wa muririmbyi yitwa gute umwe muri Hillsong. Brooke. Niwe yaririmbye aravuga ngo in the crushing you are making a new wine. Imana irahingura vino shasha, ihingura mu kuvuga ijambo rirema. Kuko benshi muri kino kibanza mu vyiteze ngo vuga ari mwo yasibijanye n'ivyo. Iyo bariko barahingura vino, they have to crush. Babwiza kumenagura. Imana irabriza. Ndiko nasanga muri kino kibanza ngo Imana itangure kutubriza kuko mwikangura Imana iratujanjagura. Iratumenagura hamimoso tugasigara turi abantu bazanjaguritse. Aho niho vyorohera Imana kugira hikoreye. Ya musi n'umuntu nigeze mbona Imana ikoresha umuntu itarajanjagura. Imana mu kugukoresha ibanza kujanjagura. Umuntu amuti inkuru nziza Imana ibriza kukujanjagura kugira ngo igukoreshe. Ntibirahera. Haleluya. Atapote ndaremvye oya. Imana arikiri muri introduction. Yarikiriko iragira intangamarara. Sindiko abantu bakiri muri kibanza. Yesu aravuga ngo muri mwisi ntiyavuze ngo mufise amahoro menshi, avuze ngo mufise amarushwa menshi. Ariko gusa ni muhumure kuko filimi izorangira neza. Narinzi ko mufise abantu b'Imana muri kino kibanza kumva amen meze neza. Haleluya. Muri mwisi mufise amarushwa menshi ariko muhumure kuko naraneshe. Aravuga ngo ndabatumye nk'intama hehe. Hapana mu zindi ntama. Ndabatumye nk'intama hehe mu mabingira. Atavuga ikintu gikomeye, mugira ubwenge nk'inzoka, mugiye ube agahore nk'intumwa. Ico nico kizobazigama. Be wise. Menya niba bariko baraguhondagura ingero udatega umutwe kuteza umutwe upfa kare. Basupfa umuvunika. Haro bita dibagizina giwiwe. Uwo mugabo yariko aravuga ubutumwa. Hamacaza umuntu amuturuka inyuma amuca umutwe. Pa! Amuciye umutwe ariko aravuga ubutumwa. Ndashaka kumubarondera ngaha. Inyuma yaho atatorora wa mutwe. Aca ufata gutya. Wa mutwe ucubandanya uvuga ubutumwa. Abantu bari koraraba umutwe utari ku izosi uri kuravuga Yesu. Abantu barafuka amati ni Imana. Ati manika amaboko ndabasengere bamanika amaboko. Subiramo no majambo barahasubiramo. Inyuma hacara babwira ngo murakije umubaye ivyaremwe bishasha. Murondera amashengero n'abandi bakozi Imana bafashe gukura. Ikintu Imana yari yanzanye. Ako kanya byose bice biguhaza. Yatanguje igikorwa ciza muri twebwe niyo kwizigirwa no kugisozera izogisozera. Gira ubwenge uko nyene wekonomiza inkomezi mu vyuzo buri kuratama mu vyuzo buri kuracamwe uhutishwa muri buryo unaburiya numva amen meze neza. Ubwo nibwo bwenge Yesu yavuze. Siriko muri kumara muri kibanza. Wa mupapa reko ndabwira yangu umva hari gisanga natake nkavyibagira. Wa mupapa caraze ngo aje kuraba spectacle. Tabwira numvise sinaje kudemontra. Cyo ushaka gutabarwa kuyu mwana kuko Imana yaranyeretse umubabaro uyu mwana agira ntabyo ashobora kubabwira. Ariko imvira umwana w'imyaka 11 yamarika arafatwa ku nguvu n'imyuka mibi. Ibigabo binini bikomeye byambaye ibintu vyirabura bikagatabagura umwana ataka na kimati kandi wenze ukabivuga tura tukwica nitwagaruka. Umwana akagumana iryo banga ariko arasufura ariko arababara. Tatevyo sivyo vyanzanye. Tabwira ni muvye nibukene ku mwana watabanga icara harya ngo masengera umwana wawe. Ibisigaye turaza kwivuga hanyuma mugabo harimo urgence. Mwikanguro umuntu wese atahura ko harimo urgence. Ngiri umuntu ari wanda ati ivuga butumwa ni urgence. Gusenga harimo urgence. Guhimbaza gutazira ati harimo urgence. Urazi mu gihe cikanguro abantu bose baratahura yuko nta mwanya ukwiye bafise wo gukora. Hari ijambo sikere kurizamwo. Ivyashoboye Yohana 12 mafiye sindi kuri fise hafi. Yesu niwe reka arabwira Yohana amubwira ngo umugwanizi ari we Satani yakorowe mwisi afise inzigo nyinshi 12 ati kandi
arabizi neza ko afise umwanya muto wo gukora inziga afise si kubera ikindi washitse nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwe n'amajuru yo guhimbazwa no kunezerwa ariko bize twebwe ariko ibara rizobonwa n'isi twebwe birivuga ko turi mu gihe c'ibara ijuru ryoryo nirishima Imana irive uravyumva mugabo twebwe turi mu ijuru turi mu isi hari n'abamaze kuja mu ijuru mugabo mbona baguma bagira biturire mu isi kandi bavuga ko bari mu ijuru turi mu isi vuga bati turi mu isi avuze ngo ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga turi mu gihe c'ibara kuko umugwanizi yabamanukiye somera kino kintu agize iki ari n'inzigo afise inzigo nyinshi urazi uri kuragwana umuntu afise inzigo nyinshi biratandukanye hari abanyamusaga iwacu ngiye kuvuga n'umugenzi wa Mersine Kawawa na Pastor Lopez uwo mugabo yari umuntu anywa inzoga nyinshi nariko ndacokoza iyo mvuze ngo n'umugenzi siko akabara abagenzi mugabo baramuzi ataraza gusomborotsa intambara mugabo azadafise inzigo nyinshi ataraza abwira umuntu ati wowe nshobora wewe ati je umunsi shaka ko twe nawe bihera uyu munsi je nshaka ndakumara amazi imbere y'aba bantu ntacari kigabo cigabura gutya nako ndarari kigabo cikigangi ngaha nashobora kwitiza kigabura gutya ati sawa aca kora ibirato aca aramwegera ko mugabo ngo munda ni harimo ndagwaye aho uza gukubita munda ni harimo kwa muganga bambwiye ko ufise ikibazo c'ama intestine none wowe ugomba kugwana uzi kugwaye haleluya biratandukanye na Kawawa kugwana satani bitandukanye no kugwana na Kawawa turiko tugwana umuntu afise inzigo nyinshi donc urumva afise bivuze ngo azi ko afise igihe gito nake gutangara n'ishengero twe tuzi pastor ko dufise umwanya mwinshi kuryo nivuga butumwa tura postponinga atoya naco tuzorikora ejo tuje kuraba abagwayi ati tubikoze mu kwezi kuza urazi muri ko kwezi muzogenda abantu haza bamaze gupfa hari ibintu ashobora gufyinisha okay arazi kafise igihe gito mbwira umuntu natwe nta gihe dufise natwe dufise igihe gito igituma y'impact nahari umugwanizi nikora ko ivyo akora vyose abikora abizi neza kafise igihe gito cyo kubikora agaca abikorana inzigo nyinshi kugira ngo yonone vyinshi bishoboka urabe Yesu akora igikorwa kimwe wakora bitatu Yohana 10:10 igisumwa nikizanwa nikindi atari kwiba donc ariba mugabonye yivye ntibihagije irifo kagira iki yica irifo katikiza ibikorwa bitatu Yesu akora kimwe gusa aduhuginga akabudaho busabuze mugabo wewe yafashe imyanya itatu harabo yiba akabati kumwiba ntibihagije ifo ko mbandaye nkagira iki nkamwica mugabo gutikiza ari kuvuga iki aca genda no mu ruvyaro no mu muryango wawe aho ari trace y'amaraso yiwawe hose akagira iki agatikiza babu gifaransa urabe gatoya aya majambo mu kirundo mengo sinzi turayamenye mu gifaransa bangolophone no vient que pour dérober égorger et détruire égorger bavuze kwegorja muri uvuca bariho no kugira iki ukerera uwo duhanganye ari karakerera abantu ari karakerera bitwa karabakozi b'Imana ari karakerera bitwa karabana b'Imana arabisi kafise igihe gito mugatwe tuzi ko dufise umwanya wose nta mwanya dufise shikituma Yesu yavuze ngumviriza yatumye abantu ku mazimano bose bagira ama excuse ariko ababwira tumviriza namaze gutegura amazimano genda mu mabarabara abiri genda mu highways genda ahantu hose injira mu mihana genda mugobera abantu turi mu gihe tugiza kugobera abantu yangure wa mpapa vyasiko ndayiheza reka ndayiheze wa mpapa acara ngaho
yanguye gusenga umwana atangura kunyogomba atanguye kunyogomba nk'inzoka wa papa mbona arahagurutse arirukanze mbona yugaye umuryango mugakabona atararunguruka ntibindaba reka manze guheza gutabara umwana peje gutabara uwo mwana wa papa caraza cette fois c'est yacaza neza aza yegeranye kare yari umubragaman ngaho acaza yegeranye mwikanguro baregerana na boss wawe aregerana hama acaza yegeranye umukozi w'Imana ngo mwarushe ubabazane agafana cyangwa amazi ntego nibayame ikiri hafi ngo none ngo mbonera ngo ivyo navyo nibiki yama diplome yawe yashize akakanya ngo yambwira tambyanira nyene ubonye umwana vyagenze kunukunukunukunukuno cyambwa nti babwire ingene bimeze umwana cyabasugura l'histoire je yari yambye umwana nishuri Imana ari yampaye kuri we ari babwira vyose kungene bimeze kwa papa ngo none wahabigiye ntibizogaruka ntibashobora kugaruka ko rero dukora ikiga mukozi w'Imana kugira ntibize bigaruke cyambere mubwiza gukora ni mugara umuryango sitaninjira namwe nimwihane babaza Petero ati none dukora iki arababwira ati nimwihane lakini mwikangura tubwira abantu kwihana hindukirira Imana mubone ibihe vy'impemburo kuko nta rindi zina twahawe umunsi y'izuba ryo gukirizwamwo atari Kristo Yesu iryo zina gayamwe ntiribereye amasi n'impundu zacu wa mpapa arafukama n'umuryango we wose bakira umwami Yesu mu minsi yaherane namwibagi mu minsi yaradura muri alimentation ntiyigeze yibagira igikorwa n'abakoreye duhuye mbona ukunge naciye bugufi aca nambaza ngo wahejeje kuriya ngo ndashaka kubiriya noya nacu nahejeje kuriya mwikanguro turirihira bari banezerewe bari bazi ko ngiye kuvuga ko bagiye gutangura kubariya uteza kwirihira hari abantu bari ngaha hagukora ngo batera imbere barindiriye abakoze bagatera imbere bazobazanira uravyumva mwikanguro turikwera tukigirira imanza ngo ndiko ndasenga ngo Imana ndunga ikigiziga caromoye ndikizoza bwira muhemu Imana guha ivyiyumviro bwira muhemu Imana akwereke siri kwa munaka mva muri kibanza Bibiri mbwira muri Yobu 28 ngo bitegereza ikintu cyose cy'igiciro kinini ngo kandi nibiri kure babizana hafi nuko tumeze abo mwikanguro nibishake biri hehe turabona ubwambe na mbere aho biri hama kandi ufise n'ubushobozi bwo kubizana hafi kubwo ubushobozi bwa muhemu yera nuva amene yanyu muri kiro kibanza tibakeneye amatangazo menshi ariko bakeneye kubona iyo Mana tuvuga iyo nayo ntituye mugakanumva no genda kavuze ejo nakavuze gatoya muganuvume ngo no kwa njya mu gatoya kanca dusenga rega ntaminza kuvuga umwanya wamaze kugenda biritubwira ngo Yesu arababwira ngo nimugende murindirire i Yerusalemu muzohabwa ubushobozi mwemuyerane yabaza ko bwo kunshingira intahe guhera Yerusalemu Yuda Samariya gushika ku mpera zisi ariko mugende murindire ababwiye ngo muzohabwa ubushobozi dunamise bwo kunshingira intahe martureo ni ijambo risobanuye kudemontra pas de preuves ziri tangibles ziri palpables ivyo uri kuravuga kituri muri AMC ni shengero ry'ibitangazo right haleluya icyo umuhemu w'Imana yaduherewe bivuga kubahoza aho umuhemu w'Imana azodusukirwa ko avuye mu ijuru Yesaya 32:15 ivyarubugaragwa bigacinga itongo rimera cyane ivyari itongo rimera cyane
bigacika isha bitangura ari ubugaragwa. Muri kino kibanza hari n'abantu bari muri kino kibanza you feel like you are dry, urumaganye, umeze nk'ubugaragwa. Aho muhemu Imana aje, muhemu Imana n'urukundo rw'Imana, n'urukundo rwa Yesu temba mu bana b'Imana. Ni handi umviriza hari kumagana hatangura kubomba. Bitavuga ngo ukimoga ihuzagizwa. Zaburi ya 42 ku murongo wa mbere, yifuza imigezi y'amazi, riko umutima wanje uhuzagizwa kwifuza Imana. Mu bintu Dawidi yasavye Imana, ukora ibindi byose wokora, ariko ntuhure ko mwemu wawe. Mbega mwemu wawe no musigira he? Nta kindi dukeneye, twuguruka amaso tumenye neza n'iki Imana ishaka, n'iki Imana irondera, n'iki Imana ikeneye gukora. Iki gihe turimo ni igihe cy'ikanguro, aho tutavuga Imana abantu tubereka Imana, aho abantu bihana byo kwihana, aho abantu ubuzima bwabo buhinduka, aho abantu basiga inyuma ibyabo bagashyira imbere inyungu z'ubwami bw'Imana. Icyo nicyo twita ikanguro. Ni Imana ifata ikibanza cya mbere imbere y'ikindi kintu cyose, natwe tugakurikira. Ntugure ko umuhemu wawe aravuga ndoba ngowe, icyo nifuza ni kimwe, ni muhemu wawe. Katrini Kurumana bacavuga ngo ntimushavurize muhemu yera, niwe wenyine mfise. N'umugabo yarantaye, umuryango warampevye, uwo sigaranye imbere n'inyuma ni muhemu yera. Ntimukamubabaze, niwe mugenzi sigaranye, niwe mfafe sigaranye, niwe wenyine mfise imbere n'inyuma. Please ntimukababaze muhemu Imana wanje. Yarumva ko nyine ndi wiwe, no wanda yakoze ivyo yakoze, kuko yamwigishije gutama, yamwigishije kuri ikiguzi cyose. Kuko inyuma y'ibi byose muri ko murabona, inyuma y'ubushobozi bw'Imana muri ko buragenderera abantu, inyuma hari bikomere, inyuma hari amasikatrice, inyuma hari guhemukigwa, inyuma hari amarira. Ivyo mubona umengo ni vyiza, ariko twambariye ku nkovu nyinshi. Abansi birivuga ngo, Dawidi avuga ngo kuva mu buto bwanje abansi baherekera barima mu mugongo wanje. Ivyo mutariko murabona nivyo bikomeye cyane, nivyo bihambaye cyane, nivyo biriko biracuma muri ko murabona ivyo muri ko murabona. Ikanguro rifise ikiguzi. Ikanguro rifise ikiguzi. Ushobora ku-experiment ikanguro ukora vya bindi umenyereye. Ngiye muri Rwanda wawe tugiye guhabwa orere nshasha ibyo utamenyereye. Gutambukira mu ikanguro ni kuba muri programme utamenyereye. Ivyo nivyo biproducer unusual miracles, ibitangaza bitamenyerewe. Ngiye muri Rwanda hari ibitangaza bitamenyerewe bifata ikibanza mu gihe cy'ikanguro. Hari ivyo abantu bari bamenyere kurambika ko ibiganza abantu bagakira, ivyo byari bimenyerewe. Ngari Imana akoze ibitangaza bitamenyerewe. Ivyambazo bakojeje ku mubiri wa Paulo babikoza ku muntu agwaye imyuka mibi, arimo amadayimoni akamuvamo ariko aravuza induru. Si Paulo yakiza, hari hasigaye hakiza ibitambara byakoze ku mubiri wiwe. Unusual miracles, ibitangaza bitamenyerewe. Ikime twari mu gikorane 2017 twinjira 2018, niho umukameramani wanje yakirijwe. Uyu arambwira ngo ndagoma mu mekado y'imishaha ikizwa itabagwa. Turoganiza ikwane cyo hanze, hari ahantu musi isoko yo kumusaga. Byari bwabe byiza nkabijye mumenyereye ubu, byari bihe by'amatanguriro. Hanyuma ku kanya turutse podium, haza umumama anzanira umwana ngo bamperesha n'umwana, anzanira umwana amaze gutamoko no kurerembuza amaso, araza mutera mu biganza by'Imana ati ntabara mukozi w'Imana. Nitegereza uwo mwana mbona amaso yamaze kugenda, urufuro kuruca impande zose. Fata uwo mwana, nari nzi ko no senze mu bushobozi. Urazi mwikanguro
icyo dukora cyose kiripuse n'urukundo dukunda Imana n'abantu bayo. Reka nabahe ibanga ry'ibitangaza mukunze kubona mu bakozi b'Imana batandukanye bakomeye. Si bijyanye n'ubushobozi bwo kumiza abantu, n'urukundo n'impuhwe bafise kuri barya abantu bagwaye. Nimba ukeneye kubona Imana ikiragukoresha, bwira muhemu Imana asuka urukundo n'impuhwe. Igihe cyose namaze ko ndabivuga, nabonye ibitangaza namenyereye, n'igihe Imana yanyujuje umutima w'urukundo, nkumva ivy'uwo muntu bibaye ivy'iwanje. Umama mpaye uwo mwana, c'était comme si mfise umwana navyaye, mfise Zayoni wanje. Ako kandi ndavye uwo mwana sinasenze mu bushobozi, ariko numvise urukundo runyuzuye. Umva musozi menshi, fata umwana mushira ku mutima, umva musozi arakorotse ari menshi. Ndavuga Mana, umwana ntaco yakoze, uyu mwana ntaca yakoze. Ubu n'ubuzima Satani agomba kwiba. Mana, subiza umunezero umuryango w'umwana. Nkigeza kubivuga, numva ikintu kinsohotsemo, ndemezwa neza mu mutima ko umwana agarutse mu buzima. Tanabwira mama w'uwo mwana, mubwira ari mu murondera amata ubu nyene, cano mu protocol ari rukangara yazana. Umwana aca turamuramiza ayo mata, tuyamuramije tubona amaso aragarutse, umwana asubira kumera neza. Ico dukeneye. Munyemere ndangirize kuno murongo cyo dusenga. Nabwiwe yuko muri kino kibanza hari abantu Imana igiye kwizera. Urazi ibyo twoshobora gukora byose, ibyo twoshobora kubasha gukora, n'icizere Imana ibikugiriye. Imana yo gukoresha ibitigeze ikoresha undi muntu wari we wese, ariko wamane muri wewe ikiciyumviro. Nagiriwe ubuntu bwo kwizerwa. Cyo gituma Yesu yavuze ngo inyuma yo gukora ivyo bintu byose, muce muvuga ngo turabashumba imbura kimaze. Twakoze icyo twateza gukora. Kindi gihe baraza, bari banezerewe, ati muhemu bizatwumviye. Yesu aca arababwira ngo ntimunezerwe nuko imuhemu zabumviye, ntimunezerwe n'ibitangaza mwabonye, imuga vyamugurutse n'ibindi, ariko nimunezerwe kuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru, canke yanditswe mu ijuru. Mwani majambo kijuru ribazi. Dufise abakozi Imana benshi, abapasitori, abungere batandukanye, ababishop. Mwijuru hazoba hari amasurprise menshi. Tubonye abo twabonye ku mafishi, ku ma big board, ku biki, ama publicité, bari ibubamfu, batari buryo, babwirwa ngo vaho mwankora biziramwe. Ntaho nigeze mbamenya. Urazi mwikanguro rigo umuntu ndabura amazaje no conscience. Be umuntu ashobora gukora kandi agakora ibikorwa vyiza ngo abatazwe. Haro numvise mu minsi yahera nakongo araheze igihe patiri yaratevye gusoma imisa, sindi kibazo yagize. Uwo mutipe ngara abantu barinda, uwo mutipe acaragenda baca mu ryahumye, yambara impuzu za patiri. Yari yaramemorije kungene atwara imisa, acara yibasomera. Asohoye imisa, patiri arashika ati ko musohotse atarundi mupatiri wundi yaje kudufasha. Mu nyuma ati mbesha yavuye hehe?
arabaza sinzi aho yabajije ati mwe mwarungitse umuntu atika bararondera basanga n'umutipe atanditswe ahantu namwe atazwe baravuga ati kizira cashitse ahera yaciye ahunga ava aho hantu birakunda no muri kino gihe hariho benshi bafise ama microphone bari ku mafishi bafise ibikorwa barongoye hariho benshi bavuga mu ndimi gusa umwe natangaye nariko ndirukana daimoni mu muntu mbaze ko ziravuga mu ndimi zitamenyekana sindimi zose ari indimi za mpwemu yera turi mu gihe cy'ikivange giteye ubwoba umuntu ashobora kuza agasanga twe kwishengera iwacu isomene turatangura gukora dare hashobora kuza umuntu akiseramo nawe agakora agahereza kuva mu gatondo ushika ku mugoroba atana hamwe yanditswe kandi yakoze mugabo si bijanye n'ivyo dukora ubwa mbere na mbere twe turiko turabikora turazwi Yesu avuze ntimuneze ko amadayimoni yabumviye ashobora kuba yagiye kubera izina rya Yesu ko rifise ubushobozi ariko ni muhimbago yuko amazina yanyu yanditswe mw'ijuru mwana majambo murazwe mu bihe vy'ikanguro n'igihe umuntu agira iyo conscience yukazwe mw'ijuru baranze sinakoze ibikorwa by'impfago simwe bizoca mu muriro bigasha mwana akoze ibikorwa vy'umuntu azwi bimwe bizoduherekeza ari wo mwambaro wabera mw'ikanguro bapastori muri ngaha igihe twama turiko turasuzuma ko tukiri mu murongo hari akarongo nkuze gutanga nuko muri no minsi nyene bimeze uko bimeze mbwa by'amatara asanzwe ahari twese turagorora impuzu turi abantu bagoroye impuzu muri bino bintu ntago twengana n'utambaye izigoroye nta kumutwenga kuko dufise ikibazo twese kimwe turi umuntu yagoroye impuzu uyu munsi ntimwagoroye mwashize munsi y'imatera iyo umuntu ariko aragorora aracomeka ipasi yiwe ku muriro ariko ipasi imaze kwakimira ujya muriro iyo nyene ubwayo irashaka no kwikupa kubera ko umuriro wamaze kuba ukwiye sivyo gusa amatara ashobora gucika amatara acitse canke ipasi bashobora kwicomora muri urya mwanya wa mbere wayicomoye ibigifise umuriro irashobora kubandanya igorora mugabo ikibazo n'umwanya iza kumara ikiri kirakora ico gikorwa hariho benshi bitwa karabana b'Imana bameze nk'amapasi yacomotse baracafise ivyo bumvise ivyo bigishijwe arashobora kuvuga imirongo ya Bibiliya mugabo yaracomotse ntakiri connecte ku isoko mw'ikanguro nuko twirasura yuko we are connect to the source ataruko nivyo hari umwanya uzo kwimpressiona abantu mugabo it's a matter of time n'igihe c'umwanya muto ivyo wabizoca bigera aho bigira iki bitangura kujabona ugorora impuzu ntigororeke kubera iki ntugicometse mw'ikanguro umviriza no kwama turiko turagwana intambara yo guhora ducometse mw'ikanguro kizirirwa kumenyera Imana ngoma ndageze kuno murongo mbwira abantu Imana yizeye muri kino kibanza tuce dusenga kandi nyuma y'iminota mikeya tuzaduhejeje urazi yo muhima Imana ari ahantu turafise ingene tuvyumva ndumva muhima Imana ariko aravugana n'abantu muri kino kibanza Yesaya 49 usomera umurongo wa mbere umurongo wa kabiri nimunyumve yemwe ababa ku kiyaga nimunyumve yemwe ababa ku kiyaga namwe mahanga ya kure tega amatwi uhoraho yampamagaye ntaravuka uhoraho yampamagaye ntaravuka twese turabizi yuko twahamagawe tutaraza hano muri nose ivyo dukora mu gusiga no kwemeza ariko undi Imana idutoranya tutaravuka niyo majambo Yeremiya yavuze
utaraba urusoro mu nda ya mama wa Nikimana abwiye Yeremiya narinda kuzi kandi nari naragushizeho. Iyi niyo agenda Imana ifise ku muntu wese muri kino kibanza numva amene yanyu. Amen. Aravuze ngo yamamagaye ntaravuka, nkiri mu nda ya mama yagize iki? Yamvuze izina. Mbwira umuntu ati arakuzi mu izina. Si accident kuburi ngaha uyu munsi. Si accident kubona waravutse muri kino gihe. Yaraguhamagaye mu izina, yarakuvuze mu izina, yagutoranije kera utaravuka. Umviriza umurongo wa 2. Ico twese abayiteguriye kuba abahovivaliste, abiteguriye kuba abantu bagiye gutuma ikanguro rifata ikibanza. Shakespeare yavuze ngo some people are born great. Hari abantu bavuka bakomeye, abandi nabo bariha gukomera, ngo abandi nabo bavyisangamo batazi ngene vyage. Hari abantu, hari filime nigeze kurabitwa ngo numu president niwe wenyene yarokotse. President yitwa gute? Survivant désigné. Murayizi iyo filime? Bon, ni Kifa ariwe Jack Bauer muri 24 heures. Yabaye president kubera ko abo bari bari kumwe bose bapfuye. Bicaye mu gwako gutyo. Nta kumutabwiza gukomera muri buno bugingo. Shaka uyu munsi nababwiye ejo nabazani muhemu y'intambara. We can't experience, ntidushobora ku experiment réveiller tutabaye abagwanyi. Nabo nyene bari kuri front line fighters. Babandi bakirana n'umwasi ku maremba, pana umwasi bamugwaniriza indani. No, iyo umwasi yamaze kukwinjirana utakaza byinshi. Igituma gushika uyu munsi Uburusiya buhagaze nuko intambara ikibera hanze y'Uburusiya. Intambara biza kubera kuri tere y'umwasi wawe, apana kuri tere y'wawe. Hari gihe naho nkora ama deliverance muhira muri bureau office. Ico gihe abanje madama gategwa, abana bagategwa, abakozi bagategwa. Umunsi umuhemera mbwe ati ivyo ukora nibiki? Mu muryango si champ de bataille. Champ de bataille ni hariya ku gicaniro kwishenge twari intambara ari. Uzosa aho uzohagwaniriza umuryango izigene umuryango. Mugapana kuzana intambara zo hanze uzizane muhira. Kubicoge naho uzi umuntu ameze gute ngo ashaka ko ndamusengera, ndabwira ntumbize ngo tugende kwishengera. Kuko aho bavuga ngo imfizi zigwaniye. Aho inzovu ubwatsi nubwo bahonera. Reka tubitwara ubwizwa kubera. Muriko muranyumva? Rero oh God, ndasenga Imana ngo ano majambo uyatahure mu ihishurirwa ryuzuye mu Imana ashaka. Icyatumye uvuga by'umuntu ati hari icyatumye uvuga. Hari icyatumye uzano muri nose. Imana yakoze erreur, no. Turi erreur yashitse, nturi accident yabaye. Ikintu cyose cabaye kuri wewe cariyumviriwe ko, carateguwe, carafatiwe umwanya. Umviriza rero, akanwa kanje yakagize nk'inkota ikarisha. Ampisha mu gitutu cy'ukuboko kwiwe. Ndakunda kino kintu. Kandi yampinduye umwambi usenye. Mu mutana wiwe niho anzigamira gose. Iyo umwambi bawusenye bawukarishe bakora iki? Barawutuma. Imana igiye kubasongora kugira ngo ibatume ku misozi indwi yo kuganza hano muri nose. Sinzi ko abantu bakiri muri cyo kibanza. Hari kanguro nasomye histoire yaryo yarandyoheye. Abantu barasenze bariko barasaba ikanguro. Ati Mana ongera kandi usuri tugendere basubokuruza, ongera kandi tugendere. Hama ico gengo amatara caracika. Acitse. Wari karongora programme asaravuga ati ntaco reka dutahe. Polisi taza kudufata ko turiko turakorera ahantu hatabona. Tuzogaruka ejo. Ngo mugabo batashe. Hari umwana umunyeshuri yatashe. Umuriro wari wamaze gufata.
atanguye gusenga mu cyumba ciwiwe, muhemu Imana yamubwira ngo usubira ku ishengero, ugende wihane ibyaha byawe, ugende wihane intege nke zawe, kuko ndakeneye kugukoresha. Atasubira ku ishengero. Kumbe bose ntibataje, hari abari bamaze kuryama hasi batigeze bumva ryatangazo ngo nimugende. Wa munyeshuri acaragaruka, ataza kuri podium, atangura kwihana ibyaha vyiwe, avuza induru, ataka, aboroga, abwira Imana ati mbabarira. Akiri karavuga, yumva uwundi hariya nawe araturitse, atanguye kwatura ibyaha vyiwe. Ako kanya uwundi arahaguruka atangura kwatura ibyaha vyiwe. Abari batashe ako kanya nabo bumva umengo bogaruka, bagarutse basanga ikone kiraremvye. Baje muri ico kibanza, muhemu Imana akora ibintu biteye ubwoba. Abategetsi baratangara, abigisha baratangara, abantu batandukanye baratangara. Biba nka kwa kundi Sawuli yatuma abaje gufata Dawidi mu isenga, uhageze afatwa akuma ngaho. Ico gihe Imana ikiza abadeje benshi, ikiza abaminisitiri benshi, abandi bakumva amakuru ngo tuze kuraba ibiriko biraba. Bahagera bakabona ingene abantu ubuzima bwabo bwarengewe, nabo bagatangura kuboroga. Ikanguro riraba, abantu bahagarika ibikorwa vyabo, barondera Imana, barihana. Abavuye ngaho bagiye mabiro yabo, batangura guhinduka, batangura gukora ibintu neza. Igihugu kirahinduka, igihugu kigira impore bitewe na muhemu yera. Bivuze ngo yampinduye umwami usenye mu mutana wiwe. Umwami wakoresha iki barawutuma. Shaka buri muntu wese uburyo je ntawura neza ijambo ry'Imana ndarivunja mu bicapo. Bavuze ngo yampinduye umwami usenye, shambona umwami ukarisha. No seulement ivyo bashize ko n'ubumara, kuko umwami boshobora kukurasa, ariko burya icica n'ubumara waburi kuri hajya ahantu hajya hasongoye, nibwo bwinjira bugaparariza systeme yawe, bugaparariza. Uravyumva ibintu byose bukinjira mu maraso, ibintu bikaba bibi cyane gose. Yampinduye umwami usenye. We mushaka buri muntu wese asengera isengesho, bihindura umwami usenye, hanyuma undungike. Nimba kurungika muri banki nka bonte ugende, rimwe sinzobyibagira. Nasomye indi histoire yindi yabaye. Umugabo umwe yari muri biro, ariko hari umukristo yakora aho hantu, yari yuzuye muhemu yera. Yinjiye muri biro, agiye kuraba bosi wiwe. Bosi wacu avuza induru, acagwa hasi ngo Yesu mbabarira. Undi aratangara ati ibiki? Acarasohoka ko yumvise bosi bariko aravuza induru. Nyuma yaho arasubira kumuraba, hasa kumuraba ati bosi wabaye iki? Igihe winjira ndabonye Yesu yinjiye, mbona ububi bwanje. Narababwiye mu Burundi nta kintu dukeneye ikanguro. Dukeneye abantu bafata igihugu, meme n'abaturongoye bumva neza. Ibi narivuze no mu gikwane bari bantuye mu mukuru w'igihugu. Abaturongoye bumva ko igihugu n'umwana nabo n'abavyeyi. Nakuze mbona mama duhebera ivyo kurya, avuga ngo tubiriye twese nitwohaga. Mugabo mwebwe bana nimuhage, kuko iyo umwana haze n'umuvyeyi abahaze. Ico nico tubuze. Umuntu abona ivyiwe gusa, ariko Imana igutunganije nk'umwami usenye. Birivuga ngo umuntu ntashire imbere ivyiwe, ariko ashire mugenzi wiwe imbere. Gwa rukundo utangura kurujabukana ku bandi. Ico dukeneye. Mwikanguro ridutera imbere twenyene, mwikanguro turaterana imbere twese, mwikanguro riduhiganwa. Nta numwe ndi muri competition nawe. Pastor tubona hari umuhungu wanda afise ubuntu Imana muhaye, je nafise n'umugisha kuri jewe, nandi ngahagura ndamubera umugisha. Nta numwe ndi muri competition nawe. Sintunga kubera ko wewe wakenye, ntunga kuko Imana yantungishije. Singomera kubera ko wabaye umunyantege nke, ngomera kuko muhemu Imana yabihisemo kunkomeza. Yampinduye umwami usenye.
hejuru yavuze ngo akanwa kanje kagize nk'inkota ikarije. Ndangirize kuri jambo Yesu yavuze, aravuga ngo umwana w'umuntu ntiyazanye amahoro mw'isi, ariko yazanye inkota. Haravuga ngo sinazanye amahoro, ariko nazanye no guta umuriro mw'isi, ikanguro n'umuriro Imana ita mw'isi. Mugiye burana ijambo ryitwa tabera, umuriro woraho. Ntabwo bivuga ngo ndarangije, ngo ndarangije. Ntabwo numva mu Imana garukana iki cyanditswe umunsi Yesu yabwiye abigisha bati mugende murinde muzagushoza muhemeranye baza ko birivuga ngo nuko bari mu ibaraza ryo hejuru ya Salomo. Bivuga ngo maze byari intumwa 10 baradondagura amazina, baramaze kuba 11. Na Matiyari yamaze kuramplasa Yuda, ariko hari ikintu bavuga uvuga ngo ariko na Mariya nyina wa Yesu. Shaka ndabajana ahantu hano tugiye kudugira, iyi niyo ngazi tugiye kudugira ko. Baratubwira abagabo bari ngaho, umugabo muri abagabo bari ngaho hariho umwe wundi bavuze, ntibavuze amazina y'intumwa gusa, bavuze kandi n'izina ry'umugore yitwa Mariya, ngo na Mariya nyina wa Yesu yaraho. Hamwe ko Yesu yavuze ngo nzobarumikira uyundi ameze nkanje. Namaca nibuka Mariya araho hantu igiye muhemu Imana yasuku, kuko muhemu Imana ni Yesu mwindi forme yindi. Ingene Mariya yasubiye kandi yaheruka afise igikomera, abona uwo yavyaye bariko baramucumita, bariko baramushishagura, nga kandi asubira kumwumva muri forme ya muhemu yera aje mu cuma. Ndiyumvira umunezero Mariya yarafise aho hantu. Baratubwira intumwa n'ivyo, mugabo hari undi yari aho hantu yariko arumva guhumurizwa, avuga ati wa wundi bica ndasubiye kumwumva, nk'umumama ndasubiye kumwumva, ndasubiye kumwumva, ndasubiye kumwumva. Yasubiye kwibutswa uwo yabonye ari karakuru, uwo yonkeje kuko yaramwonkeje, uwo yaturishije umube, wa wundi yoza, wa wundi yuhagira. Abandi nivyo bariko barakira ubushobozi, mugabo hari undi yariko arakira guhumurizwa no gusura kandi kumva urukundo kuwiwe yahoza akunda. Isengesho ryanje tube nka Mariya, dusubire kumwumva kandi twunamitse amaso yacu. Twunamitse amaso yacu. Ndibukigiye nakwizerera ko, ndibukigiye twahurirako, hongera ungenere ukutigeze, birenze kwa rukundo kwa mbere. Ndibukigiye, ushaka utazi iyo ndirimbo, nakwizerera ko, ariko subiza amaso yawe inyuma. Ndibukigiye, ibuka urugendo mwatanguranye nawe, ibuka vya bihe. hongera ungenere Yesu ukutigeze, birenze rwa rukundo rwa mbere. Ndibukigihe nakwizerera ko, ndibukigihe twahurirako,